Amorima bane namwe inshuti bakundo mwashimiye gukurikirana ibiganiro bica hano kumbonesha kure yanyu ya BTV. Ni umwanya mwiza kugira tubashikirize amakuru mu Kirundi, amakuru duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Imyaka 62 irarumanye Burundi bwironkeye intahe yo kwikukira mu birori vyabereye mu gisagara ca Bujumbura, vyari birongowe n'umukuru w'igisagara Jimmy Hatongimana. Akaba yamenyesheje yuko ukwikukira nyakuri ni mu gihe igihugu cikukiye mu bijanye n'ubutunzi. Muraza kubikurikirana muri ano makuru nido nayo. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca asaba abadandaza na cyane cyane abikika mukiza mu kuduza no kunyegeza ibidandazwa yuko bagiye gufatirwa ingingo ruhasha. Ni mukanya mwidonido ry'amakuru ya Tsofsenani, makuru atandukanye twabateguriye mukanya turaza kuyabashikiriza mwidonido. Nongeye kubaramutsa ndabaha nikaze kugira ngo mukurikirane idonido ry'amakuru yacu. Nkuko nanababwiye mu ntangamara yano makuru, imyaka 62 irarumanye Burundi bwironkeye intahe yo kwikukira mu gisagara ca Bujumbura. Ibirori vyari birongowe n'umukuru w'igisagara ca Bujumbura n'abandi banyecubahiro, aho umukuru w'igisagara ca Bujumbura yamenyesheje yuko ukwikukira nyakuri ni mu gihe igihugu kiba cikukiye mu bijanye n'ubutunzi. Benoit Sindayigwanya. Ibirori byo guhimbaza imyaka 62 Burundi bumaze bwikukiye vyahimbajwe mu gihugu cose. Hano mu gisagara ca Bujumbura ivyo birori vyatangujwe na defile kwibarabara ryitiriwe ukwikukira. Umukuru w'igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatongimana yari yateye iteka ivyo birori, yibukije ko kwidegemvya mu vy'ubutunzi ariko kwikukira nyakuri. Ukwidegemvya mu butunzi niko kuzodushikana kwikukira nyakuri, ariko tegere neza ko umwidegemvyo mu butunzi atari kwikora ku banyamahanga, ni ukwiba ko atawe uteze amaboko kandi utanse kubana no gukorana n'abandi. Igisagara ca Bujumbura ni umugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu cacu. Uyu munsi mukuru tuhimbaje amahoro n'umutekano bisasagaye. Ivyo navyo ni umushinge w'iterambere, kuko ahatari amahoro n'umutekano ibikorwa biradindira. Nico gituma igisagara ca Bujumbura gifise uruhara rudasanzwe mu kuduza ubutunzi bw'igihugu cacu, naho ataburimyi canke ubworozi uhakorerwa, ariko niho hari amahinguriro menshi, amashirahamwe atandukanye n'ibindi bisata bishobora kugwiza umwimbu. Turashima utwigoro twa leta y'u Burundi mu gufasha abenegihugu kugwiza umwimbu, kubungabunga, korohereza abanyamitahe, guteza imbere abafise impano zitandukanye, aho byose biza kuzanya bigatuma umwimbu wiyongera muri ya ntumbero yo kugenda tugana imbona kazoza Uburundi bwifashe muri 2040, Uburundi buteye imbere muri 2060. Tubamenyeshe ko ivyo birori vyari vyitabwe n'abatari bake mu ndongozi zihagarariye igisagara ca Bujumbura, uhereye ku mukuru w'igisagara ca Bujumbura, abarongoye amakomine agize igisagara ca Bujumbura, abaserukiye ubushikiranganje butandukanye, abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe mu gisagara ca Bujumbura n'abandi. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca arasaba abadandaza bikika mukiza mu kuduza ibiciro by'ibidandazwa yuko bo bihagarika, kuko bagiye gufatirwa ingingo ruhasha. Alain Loris Ndongozi. Abantu bikika mukiza mu kuduza ibiciro muri iki gihe Uburundi buri mu bibazo biva kwikera ry'amafaranga va makungu, ngo bakwiye kubiheba canke naho bagashengezwa. Bivugwa na Gervais Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Haragiye haribonekeza ikena ry'ibintu byankenerwa bimwe mu gihugu
biturutse ku ikena y'amafaranga mvamakungu, aho mbere haciye hibonekeza ubube gito bwa bamwe baca bikika mu kiza kugira na bimwe bike twasabikanije bace bashaka kuvyikumirako no kubidandaza amafaranga y'umurengera. Aha tukaba twagire dutera kamo abafisa ku gatima kubiheba, abatabihevye nabo inzego z'igihugu zibafate zongere zibashengeze. Umuti w'iryo kena ry'ivyo bidandazwa nuko twoduza umwimbu tukaronka ivyo duhingura dushorera hanze kugira natwe turonye ibitwinjiriza ayo mafaranga mvamakungu. Muri iki gihe abanyeshuri bariko baraja mu buruhuko burangiza umwaka w'ishure, Gervain Irakobuca arabatekera impanuro ndetse n'abavyeyi babo. Bibondo, nimugende ngo murere amaboko. Muri buno buruhuko murafasha abavyeyi banyu udukorwa two muhira. Mugendere indero runtu. Murafashe kuvomera ya mirima duhejeje kuvuga. Murubaha abavyeyi mubagamburukire, mumenye ko igitugu gikura ariko kidasumba izosi. Namwe bavyeyi murayagishe ibibondo vyanyu, murakomeza indero yo kuziko yo muzi w'umurundi n'umurundi kazi. Ivyo umushikiranganje wa mbere yabishikirije mu ijambo cyo kugurura ikiganiro c'abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta cabereye mu ntara y'Amakamba kuwa 28 Ruheshi umwaka wa 2024. Haratanzwe impapuro mpamyabushobozi kw'ishure Marif Foundation School risanzwe ari ishure ry'abanyaturikiya basanzwe baba hano mu Burundi. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka n'userukira ico gihugu hano mu Burundi, Patrick Atongimana. Intambo n'imvyino ndangakaranga z'u Burundi, Turukiya n'Ubuhindi, ibikino bitandukanye nivyo vyarangwa mu bigo vy'ishuri Marif Foundation School kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 29 uyu mwaka nyene turimwo wa 2024 mu birori vyo gusozera umwaka w'ishuri no gutanga impamyabushobozi ku banyeshuri n'abarezi bakoze neza. Mu ijambo ryiwe userukira Turukiya mu Burundi Arpe Isikli yari yateye iteka ivyo birori, yamenyesheje ko inyigisho z'akanovera ari imwe mu nzira zishikana ku iterambere rirama. La vision 2040-2060 pour le développement économique du Burundi tient beaucoup. Musanzwe mubizi neza ko gukomeza igisata c'indero, amagara y'abantu n'igisata c'uburimyi ari bimwe mu bizofasha gushika kuri ya mbono kazoza y'u Burundi, igihugu cifashe mu mwaka wa 2040 n'igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Kino kigo kirafasha cyane mu gutsimbataza no gukomeza ubucuti n'umwumvikano hagati y'u Burundi na Turukiya. Ni no kuyo mpamvu ubuserukizi bwa Turukiya mu Burundi dushima cyane ibikorwa n'umwimbu uva kuri rino shuri. Tuzokwama tubashigikira, ni naco tubereyeho. Ni nayo mpamvu no munsi nashimye kwifadikanya namwe muri bino birori. C'est pour ça que je suis là ici aujourd'hui. Ahole Arslan aserukira ishuri Marif mu Burundi akaba n'umuyobozi w'iryo shuri yaribukije icyatumye iryo shuri ribaho n'ico ryaje gufasha. La Fondation Marif de Turquie est le représentant officiel de la République de Turquie dans le domaine de l'éducation dans le monde et mène ses activités au Burundi depuis 2017. Elle est la seule organisation habilitée à exercer des activités éducatives à l'étranger au nom de la République de Turquie. Ikigo Marif ni urwego mpuzamakungu rw'ubuserukizi bwa Turukiya ku isi yose mu gisata c'indero, cyatangiye gukorera mu Burundi mu mwaka wa 2017. Nicyo kigo cyonyine cyemewe n'amategeko gikorera hanze ya Turukiya mu gisata c'indero ku bubasha bwa leta ya Turukiya. Marif ni ikigo giharanira inyungu z'abenegihugu ku mpande zose zigize igisata c'indero kuva mu mashuri mato gushika muri makuru. Ikigo Marif kiri mu bigo bitanu vya mbere vy'amashuri mpuzamakungu bikomeye bihurumbirwa cane ku migabane 6 igize isi. Dukorera mu bihugu 52
tugeze ku bigo vy'amashuri bigera ku 467, ikigo kimwe ca kaminuza tukaba dufise abanyeshuri barenga 53,000. Abanyeshuri bacu tubigisha kutavirira imico n'imigenzo vy'umwe wese, nawe duhatira kwijukira imico itari kavukire. Umwe wese yiga imico yiwe mu rurimi n'imigenzo kavukire vyiwe, gutyo bakaronka indero n'inyigisho ziri ku rwego mpuzamakungu, tout en bénéficiant d'une éducation de niveau mondial. Hambavu y'abanyeshuri bahejeje umwaka wa gatatu w'amashuri yo kwimenyereza, abahejeje umwaka wa gatandatu w'amashuri y'intango n'abahejeje umwaka w'icenda w'amashuri yisumbuye baronkejwe impamyabushobozi. Hari n'abandi banyeshuri batsinze amahiganwa mu nkino zitandukanye baronkejwe igikombe, imidari n'impamyabushobozi, eka ndetse n'abavyeyi kumwe n'abarezi bakoze neza bararonkejwe ubushimwe. Amakuru akurikirana amakuru y'inkino, murazi neza yuko mu mpera zino ndwi harabaye inkino zitandukanye, na cyane cyane igikombe nkuru nziza cup cyabereye hariya mu ntara ya Makamba, aho umugwi wa Aigle Noir watahukanye igikombe mu kwirahira umugwi wa Academy iva hariya mu gihugu ca Espagne, aho babatsinze ibitsindo 3-0. Ni nkuru ya mugezi wacu Jules Verne Nakimana. Avuga mu nkino tuyahere mu ntara ya Makamba, ariko yabera urukino mu gikombe cyitiriwe aho zarongoye igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, cyiswe Nkurunziza Cup ku nshuro igira kane, kwahuje umugwi wa Aigle Noir hamwe n'umugwi wavuye mu gihugu ca Espagne ukina mu cicaro ca gatatu ari wa ADF La Rambla. Urukino rwarangiye ku ntsinzi y'umugwi wa Aigle Noir ku bitsinda 3-0, cutahukana igikombe n'akabasha k'imiliyoni 15, nayo umugwi wa ADF La Rambla utahukana akabasha k'imiliyoni 10. Urukino rwari rwatewe iteka n'abanyacubahiro batandukanye, uhereye ku cegera c'umukuru w'igihugu, umutambukanyi waho zarongoye igihugu c'u Burundi, abashikiranganje batandukanye, urongoye ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB n'abandi. Mu makungu mu nkino z'igikombe ca Buraya ziriko zibera mu gihugu c'u Budagi, Bwongereza bwaraye bushikanye amaguru yose mu gice ca kane gishiri ca nyuma yo gutsinda bigoranye mu minota y'inyongera igihugu ca Slovaki ibitsindo 2-1. Bazoca bahura n'igihugu ca Swiss cakuyemwo igihugu c'Ubutaliyano giheruka gutahukana ico gikombe. Igihugu ca Swiss kikaba catsinze igihugu c'Ubutaliyano ibitsindo 2-0. Urundi rukino rwaraye ruhuje igihugu ca Espagne kibandanya cerekana ubukomezi budasanzwe nyuma yo kuva mu matsinda badatsinzwe urukino na rumwe. Batsinze igihugu ca Georgie ibitsindo 4-1. Abakinyi b'igihugu ca Georgie bo bakaba barerekanye umunezero kuko ryari rya mbere bo bashitse mu gice c'umunani gishiri ca nyuma muri izo nkino. Espagne izokihura n'igihugu c'Ubudagi cakiriye izo nkino, nabo bashitse mu gice ca kane gishiri ca nyuma batsinze igihugu ca Denmark. Kuri uyu wa mbere igihugu c'Ubufaransa kiza gutana mu mitwe n'igihugu c'Ububirigi, urukino rurindiranye ugishika n'abatari bake. Nayo igihugu ca Portugal imigwi ibiri iza gutahukana intsinzi kazokihura mu gice ca kane gishiri ca nyuma. Nuko tubikesha ikimenyesha makuru RMC, umugwi washitse mu nkino za Buraya mu nkino z'amatsinda utsinze urukino uhabwa umuliyoni w'amafaranga y'amanyaburaya, unganije guhabwa 500,000 by'amafaranga y'amanyaburaya nyene. Umugwi uzotahukana igikombe ukaba uzoronswa imiliyoni zigera ku 28 n'uduce 25 z'amafaranga y'amanyaburaya. Inkuru ya nyuma y'ano makuru ni inkuru ivugwa mu makuru yo mu makungu. Mu gihugu ca Brazil mu karere ka Pantanal harangwa imiriro, aho imiriro irenga 3,400 ariyo imaze kuboneka mu gice ca mbere c'umwaka w'2024. Ibikorwa vy'abarovyi birabangamiwe no kuzimangana. Ako karere kari hagati mu gihugu ca Brazil hasanzwe aragace kabonje. Uno mwaka harangwa imiriro mu mezi 6. Abanyagihugu bahaba na cane cane abarovyi barabangamiwe n'iyo miriro. Ibice vyinshi bikaba birangwamwo imyotsi iturutse ku miriro. Abanyagihugu bo muri Pantanal benshi muri bo bagizwe n'abarimyi, abahizi n'abarovyi, bose ubuzima bwabo bukaba bubangamiwe. Ishirahamwe rijejwe gukingira ako karere bahamagarira leta ya Brazil kugira icikoze amazi atararenga inkombe. Nayo mu gihugu ca Senegal havugwa umugambi w'igihugu wo kugwiza umwimbu w'amatoni y'ifi, aho azova ku matoni 15,000
mu mwaka w'ibihumbi 2022 ija ku toni ibihumbi 65 mu mwaka w'ibihumbi 2032 nk'uko bivugwa n'ikigo gishinzwe uburimyi n'ubworozi. Uwo mugambi ukaba washizwe ahabona n'umugwi w'igihugu ujejwe gutegura imigambi y'iterambere i Dakar kw'igenekerezo rya 27 ruheshi ibihumbi 2024 mu nama y'ikigo c'igihugu kijejwe ivy'ubworozi. Mu gihugu ca Senegal hakaba hategekanywa ko mu mwaka w'ibihumbi 2025 umwimbu w'uburovyi uzokwiyongera gushika ku itoni ibihumbi 107. Ni kuri iyo nkuru ivuga ku makuru hirya no hino mu makungu turangirije ko amakuru yacu, amakuru twabashikirije kuri no genekerezo rya mbere mu kwezi kwa Mukakaro, aho Urundi bwaramutse buhimbaza imyaka 62 bwironkeye intahe yo kwikukira. Nkaba ndabasavye mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu bica hano kumbonesha kure yanyu mukunda ya BTV, tubifuriza n'umunsi mukuru mwiza. Tukaba tubashimiye mwese mwashoboye kuyakurikirana, dushimire abamenyesha makuru n'abari mu buhinga bw'ivyuma badufashije kugira ngo ano makuru ashobore kubashikira atankomanzi. Imana ibafashe, uwaronse agacupa agasangire na mugenzi we, uko niko ukwikukira nyakuri.